nyuma y'imikino 114 kuva ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2016 kugeza ku itariki 23 z'ukwezi kwa 10 nyiri gikombe yabonetse. Imikino 114 ama ekipe 55 kuva ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa kabiri 2013 kugeza ku itariki 23 nyiri gikombe yabonetse. Ni imikino nyafrika yatangiye mu 1964 akaba ari imikino ibera kuri umugabane wa Afrika. Ama ekipe 55 ava muri Association 43 imwe yabutwaye igikombe. Ni ikipe ya Mamelodi Sundowns Football Club, ni ikipe ibarizwa mu mujyi wa Pretoria mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Ni ikipe ifite udutaziro twinshi: the Brazilian, Bafana Bastille, Cobbiero, Masandawana, Downs. Uto twose n'utuzi ni ikipe yitwa. Yashinzwe mu 1970. Ikibuga yakiriho cyitwa Lucas Master Place, iherereye mu mujyi wa Pretoria. Ifite ubushobozi bwo kwakira abantu 28,000. Kuva mu 1996 yatwaye igikombe cy'igihugu inshuro ya 7. Nyuma yo gutwara icyo gikombe ku nshuro ya 7, umuherwe Patrice Motsepe, umubiliyoniya muri cya gihugu cya Afrika y'Epfo, ahita afata iyi kipe. Bwa mbere mu mateka y'ikipe Mamelodi Sundowns yatwaye igikombe cya CAF Champions League isezera ikipe ya Zamalek uteranyije ibitego ni 3-1. Ikaba yabaye ikipe ya kabiri yo mu gihugu cya Afrika y'Epfo itwaye igikombe cya CAF Champions League, kuko yaje nyuma ya ekipe ya Orlando Pirates yagitwaye mu 1995 itsinze ibitego 3-2 ekipe ya SEC Abidjan. Ekipe ya Mamelodi Sundowns uburi gutozwa n'umunyagihugu Pitso Mosimane, umugabo w'imyaka 52 y'amavuko wanakiniye ikipe mu 1985 ndetse no muri 1987. Akaba ari umukinnyi ukina hagati mu kibuga. Uyu mutoza yifashe kuva mu mwaka wa 2012 kugeza ubu yihesheje igikombe cya CAF Champions League. Amateka y'ikipe mu bikombe bikinirwa mu gihugu cya Afrika y'Epfo byose hamwe imaze gutwara ibikombe 27. Ifite shampiyona 7, ifite ibikombe by'igihugu 3. Amwe mu mabanki yo mu gihugu cya Afrika y'Epfo akunda gutegura imikino igiye itandukanye, harimo nka banki yitwa Nedbank. Usibye ibyo bikombe birimo shampiyona ndetse n'ibikombe by'igihugu, harimo nka banki yitwa Nedbank ikunda gutegura imikino. Ekipe ya Mamelodi Sundowns imaze gutwara ibikombe 4. Hakaza na sosiyete y'itumanaho imaze gutwara ibikombe bigera kuri 3. Hakaza sosiyete y'itumanaho yitwa Telecom imaze gutwara ibikombe 3. Hakaza ikindi gikombe cyitwa MTN Top 8 imaze gutwara ibikombe 3. Yongeye igikombe cya CAF Champions League. Uteranyije ibyo bikombe byose, ekipe ya Mamelodi Sundowns imaze kugira ibikombe 27. N'ubwa mbere mu mateka, nongere mbisubiremo, n'ubwa mbere mu mateka ikipe itwaye igikombe cya CAF Champions League, kuko ubusanzwe yari imenyereye gukina imikino ya CAF Confederations Cup. No muri iyi mikino ya CAF Confederations Cup iyi kipe hageze kure ni mu mwaka wa 2009 aho yabaye ya kabiri. Iyi kipe kandi usibye Pitso Mosimane ifite n'abandi bagabo bayifasha kugira ngo ikomeze gutera imbere. Muri abo bagabo harimo directeur wa sport bita Mike Ntombela, hakaza manager w'ikipe bita Peter Ndolo. Ifite abatoza 2 bungirije barimo Mankwene Rubani ndetse na Mongoba. Umutoza w'abazamu ni Wenderi Robinson. Ikaba ifite umugabo ukuriye development mu bana ariyo witwa Sam Mbatha. Iyi kipe kandi itwaye igikombe cya CAF Champions League ibifashijwemo na bamwe mu banyamahanga barimo Kennedy Mwene, akaba ari umuzamu bakuye muri Zambia. Hakaza Ricardo Nascimento bakuye mu gihugu cya Brazil. Dennis Onyango ni umuzamu w'umunya-Uganda. Yannick Zakili bakuye mu gihugu cya Cote d'Ivoire. Nkama bakuye mu gihugu cya Zimbabwe. Ikipe ya Mamelodi Sundowns ni imwe mu ekipe ifite abafatanyabikorwa bagiye batandukanye, dore ko kugeza kuri ungu umufatanyabikorwa mukuru ni Puma ari nawe uyambika. Usibye Mamelodi Sundowns yatwaye iki gikombe ku nshuro ya mbere, Al Ahly yo mu Misiri niyo yandi ma ekipe uko afite ibikombe 8, igakurikirwa na Tupuisa Mazembe Englebert n'ibikombe 5. Zamalek yatsindiwe ku mukino wa nyuma nayo ifite ibikombe 5. Iyi mikino ya CAF Champions League yasojwe kuri wa 23 z'ukwezi kwa 10. Rutahizamu wa Enyimba yo mu gihugu cya Nigeria ayoboye abandi n'ibitego 9. Bidasubirwaho ikipe ya Mamelodi Sundowns izitabira imikino y'igikombe cy'isi cy'ama club, igikombe kizabera mu Buyapani ku nshuro ya 13. Amakipe azava mu Confederation 6 kuva ku itariki ya 8 kugeza ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 12 2016.
kizabera mu mijyi ibiri ariyo Osaka ndetse na Yokohama. Imwe mu makipe y'ibiguga zitabira imikino ni Real Madrid ya Cristiano Ronaldo. Degam